ntihagire ngo je ngo sinzira meze oya uko wasinziriye umeze urahindukira ukamera ukundi kandi nta muntu ashaza asinziriye mwituro ntibashaza n'utwo dufise twose iti tunibane bamwe tukabera hageze ko sinzi zose urata nta muntu ukunda bikubarira ukabakira akayoriyori utosohokamwe mu bantu akaba ari kuturyama siho wabisanze se umviriza nabonye rero ngene uyu mugabo yitwa Dawidi ariko arahigwa na Sawuli. Sawuli akahiga umukwe, Sawuli akahiga umuntu yamutabaye Goliyati, Sawuli arahiga umuntu amutabara mu rugamba, Sawuli ahiga muganga wiwe ngo amwice. Hanyuma ngo aramona karyo atari muri ryasenga hamwe yasanga asinziriye icumu riri ku mutwe wiwe, murazobisoma icumu riri ku mutwe wiwe n'umukuza. Dawidi ngo hageze bati uyu ni wa munsi mugabo Dawidi atoya uyu yararo naho byamugoye yararobanjwe amavuta sindamuhangara naho ngihagaze bikaba byamugoye sindamuhangara mugabo haco twokora aho ngo ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu. Turashimiye Imana kubyo tumaze kwakira kandi nayo ndashimiye Imana yo mu ijuru ko nyemereye kongera guhagarara imbere yanyu. Ndashimiye n'abarongozi bacu bampaye buno buryo dusome rero bikeyi hariya mu gitabo cya mbere cy'abami abariho dusoma igice kigira gatatu duherera kuri 16. Bukeye bamaraya babiri baza ku mwami bahagarara imbere yiwe. Umwe muri bo aravuga aturazirikanye mugenzi, jewe n'uyu mugore tubana mu nzu imwe, bukeye mbyara umwana turi kumwe mu nzu, maze iminsi 3 mvyaye uyu mugore nawe aravyara, kandi twari twenyene ata muntu wundi yari kumwe natwe mu nzu atari twebwe twembi gusa. Hanyuma umwana w'uyu mugore ahenga mu ijoro arapfa, nyina yamuryamyeko. Nawe acavyuka mu gicugu ankura umwana iruhande sinziriye. Jewe umusavyi wawe amuryamika mu gikiriza ciwe, wa undi yapfuye amuryamika mu gikiriza canje. Ngo mvyuke konsa umwana bugira buce nsanga yapfuye. Ariko kenda mwitegereje nsanga si wewe wanje navyaye. Undi mugore aramwishura ati namba ukomeye ni uyu wanje na wapfuye niwe rwawe. Uno nawe ateka namba uwapfuye niwe mwana wawe, ugikomeye niwe wanje. Uko niko baburaniye imbere y'umwami. Aravuga ati mbega ko mwavuga ngo ukomeye niwe wanje ngo nawe uwapfuye niwe wawe. Uwundi akavuga ati namba uwapfuye niwe wawe, ugikomeye niwe wanje. Umwami arongera aravuga ati nimunzanire inkota, bayizana imbere y'umwami. Maze umwami aravuga ati uwo mwana akomeye ni mu muce ngo kubiri, igihimba kimwe mu gihe umwe ikindi mu gihe uwundi. Nuko wa mugore nyina w'umwana akomeye, kuko mu mutima yari afise ikibabarwe c'umwana wiwe, abarira umwami atewe mugenzi, uyo mwana akomeye tumumuha, ntumwice na gatoya. Ariko wa wundi ati ni mu muce ngo kubiri tumubure twembi. Maze umwami aravuga araheza aravuga ati uwo mwana akomeye ntimumwice na gatoya, mumuhurya kuko ari we nyina. Imana ishimwe. Twumvise amajambo atari make yadutanguriye avuga kuri Yesu n'ububasha bwiwe.
kandi vy'ukuri hano singomba kuvuga ibya Salomo, oya ndagomba kuvuga urengeye Salomo, kuko Salomo uru rubanza yaramaze kuruca yaragwahukanije, kandi nawe we ico gihe siho wari uri na jeseho narindi mugabo, kandi imanza ziracariho. Mbega imanza mu mitima ntiziriyo? Uyu muntu w'Imana Salomo gato nagomba kuvuga kuri iri jambo rivuga kwikangura. Kwikangura, ibi byose twumvise hatabaye kwikangura mu mutima ni nk'amazi kwibuye. Kwikangura niryo jambo numva muri aya majambo twovugana ko uyu mwanya mutoya. Hariho itiro, kandi itiro naryo rirafise inkurikizi. Ndiko ndavuga itiro ryo mu buryo bw'impwemu, si ryo mu buryo bw'umubiri, kuko mu buryo bw'umubiri nta muntu adasinzira, nubona udasinzira uradoja kwa muganga uzobugwaye. Ariko ndavuga iri tiro ryo mu mutima, mu buryo bw'impwemu niryo ngomba kuvugako. Mu majambo make, aba bagore canke aba bamara nko birivuze, hari ibintu byabahuza, hari ibintu bihuza abantu niyo byoba bibi, hari n'ibihuza abantu ari byiza. Mugabo bari bafise ibintu bibahuza bitari byiza. Kimwe bari abagore bose ico bari bagihuriyeko, ica kabiri bari abamaraya ivyo bari babihuriyeko, inzu yari imwe iyo bari bayihuriyeko, ivyo byarabahuza. Bibungenga kumwe baravyara bose, naho hagati y'umwana umwe n'uwundi haciyeho iminsi ibiri, kuko ku munsi ugira gatatu niho uyu nyene kumuryamako agahwera, niho yavuka yamusumba iminsi nk'itatu. Salomo rero amaze gusenga Imana, amaze kurobanuzwa amavuta, canke amaze kuba umwami w'ihanga rya Isirayeli, ikintu ca mbere yaciye aherako yatanguye gusenga Imana. Aja Hagibeyoni arahamara umwanya wo gusenga. Wari umeze nk'umunsi mukuru, kuko uravye ibimazi vyahatangiwe ntivyari vy'umuntu umwe canke babiri, ibimazi igihumbi. Muri ico gihe ariko arasenga Imana rero, ijoro rikuze agatiro karamutwara, arahishurirwa. Muri uko guhishurirwa Imana iremera amasengesho yiwe. Ico mu masengesho Imana akayemera, naho abantu batoyemera Imana ikayemera, kuko inyishu nzima iva ku Mana. Salomo amaze gushimirwa amasengesho, Imana iramubaza, nsaba icyo ugomba ko ndagukorera. Nsaba ikintu ugomba Salomo. Salomo mu mutima, Imana yotubaza ntitwovuga bimwe, aho umuntu wese arasize yo ucavuga. Salomo asanga ikibazo afise ni irihanga rya Isirayeli. Yaragiye kurongora asuye mu gicingo ca se Dawidi, aravuga ati aba bantu nta bwenge mfise bwo baroraniriza. Mana ndagomba ngumbe ubwenge nshobore gucira imanza aba bantu, ndabaroranirize. Imana iramubwira ngo usabye neza, muri amasengesho Imana iranezerwa, ngo ivyo yasenze binezera uhoraho. Imana iravuga, n'ibyo utasabye ndabiguha, ivyo navyo usabye navyo nyene vyakire. Mu byo rero atari yasabye akazabona biraje, azabona haje aba bagore. Mu byo yahawe garega, mu byo twagabiwe suko mwizera gusa, oya harimo n'imibabaro nayo. Iyo abantu bumva iby'Imana igaba, abona imiduga, abona amazu, abona amahera, biriya byiza byiza, oya si ibyo byonyine gusa, hariho n'ibindi tugabirwa nk'ingabire. Kandi utasenze Imana ikugabiye ibyo, barashobora guca urubanza bati yaracumuye, kuko ugabiwe ibyo batagomba, batiteze, bavuga ibyo ntibyogabirwa umuntu w'Imana. Salomo azabona abo bagore babiri baragereye. Mu majambo make, hari igira kane bari bahuriyeko nani nasize. Icya kane bose bari bikazati, uko bari bane. Abagore babihurirako, ubumara babuhurirako, inzu bayihuriyemwo, n'itiro barihurirako. Hari ibintu bihuza abantu atari vyo. Hari abantu bahuzwa no kubesha, ugasanga abantu n'abagenzi bahuzwe no kubesha, abandi bagahuzwa no kunyura umbobyi, ugasanga barazinanye. Harya abandi barazinanye, kandi nta muntu ashobora kugera mu gihe cyo cyose atarose umuntu amuvyara. Hari umuntu abyara uwundi mu kunyura umbobyi, mu kunywa itabi, mu kuboregwa, mu busambanyi, mu busuma, umuntu agira umuvyara. Umutamakazi umwe
ngo yari afise abahungu b'abasuma kandi uwo mugore nawe w'umutamakazi nawe naho yarashaje ngo yarasazanye kubeshi umubeshi yavyaye abasuma abo basuma ngo bibi nka hari muci baciba mu kinyegero atabikoresho bicira umuriro bibishije kubera ko umuntu yasamaye barayiba baca baragenda barayiba ngo mugabo nyina kuko bamukunda batiye mama tukamuha tuzofata mugabo twomwima naco twoba otoya ngo tumuhe dupfuma tumuhenda baramuhako ngo bahengera mu ijoro bati mama n'umubeshi turamuzi reka abantu baramenyana yego aho nawe uriyizi ntawe ushobora kubaza ngo ndabira ukomeze uwo mu fasoni ngo baca izi nzu zirenganye z'ivyatsi zisakaje ubwatsi ngo baca barurira no mu bindi ndabido byari bwatsi baca barafukura hariya hejuru ngo baca basuka amazi aho wamutamakaza ryana burya givyaha harabikugirira nabi nawewe none batanyagiwe kandi atangurira ikiragwa ati shishishishishish bukiye mu gitondo kubera bwa bubeshi bwiwe aca afata ibimwega mwita makireda agahaganyuzo agati yo kwihaganyura aca aja kwirembo aricara watangura ahubwo agomba kubesha watangura kwihaganyura rero umuntu wese abibone ko yarayagize ari inyama akiri muri ivyo ngo bene inka bariko bararondera inka yabo yaraye yibwe bahageze bati mutamakazi ko wihaganyura nibiki ati gitara gitebuka gomba kuvuga inka ati wayiye ryari bagire bafatwe ati ku munsi w'ikivura nyamwishi kubera iki yamaze hejuru ku nzu abo bantu bateye iyo oyo kwikivura nyamwishi turi muci siyo ngo tugende bararenganye umviriza abo bantu bene kwiba barabinyegeje birakunda ariko hari utanyegezwa nuwo Yesu ntanyegezwa amanyanga arabaho baratiyo kandi yariyo ibyo barabigegeje birashoboka reka tugaruke ngaho aba bagore bahagaze imbere rero ya Salomo Bibiliya ntidondagura ngo ivuge sentare bagiye baracako mugo twabona ngaho amaze gushika ibwami umwe ati jewe nje kwitwara kuko ntiyari kumubwira ati ngo tugende ibwami ariho bahereye birashoboka ko bo baragira ati akirivyete convocation itaba ageze ibwami bashitse ati jewe mwijoro nararyamye uyu mugenzanje araryama ku mwana wiwe amuryamye ko arapfa ngo nikangure nsanga gwanje ntari naryamye ko yamunyivye ese uwamuryamye ko agahwera ese n'uwamwibwe bose barasa kuko bose bari bikazatiro hari cyabatandukanije mugabo mu nyuma uyu mugore nyede kwiba umwana ateka ngo abone ko gwanje yahwereye gwiwe ntiyamuteramira uyu ni gwanje ni je nyina mufise kandi rwari rubanza rugumye rukwiye gucibwa n'Imana ndigwagira amasura Bibiliya ivuga ngo ibyabo na bibiri canke bitatu bishobora gutsindisha umuntu mugabo ngaha nta cyabo narakimwe cari kihari uretse Imana ubwayo n'imitima yabo kuko imitima yabo yarababwira uwo mugore naho arakikiye umwana atari gwiwe yaravuga ati naho ndamufise n'umwibano suwi wanje haraho umuntu usanga afise ibintu mugabo yivye kandi we nahatafashwe umutima we waramufashe ibyo arabizi ko yibwe imbwemu yibira bimwabeza ngo wewe uri umusuma wewe naho utafashwe uri umusambanyi wewe uri umubandi uri umupfungati wawe umutima urakubakwa akabikubarira uyu mudamu rero ijambo nakuye muri komeye nyene kwibwa umwana aravuga ati nawe byagenze uko sindabirekera ntubire kuko nawe ushobora ko waribwe ibyo wari ufise muri kano gakiza rega satani aratwiba agakiza kandi atwibye agakiza bijana n'amahoro bijana n'umunezero ibyo bigenda bijanye uwo mugore nyene kuryama ku mwana akamwica wombe ngo nta jambo yari afise uwo munsi mugabo wewe kubera Yesu twamwumvise atagira karimbi kandi watabihumanye bihari
naho warabiryamye ko bigapfa mbore Yesu niwe azura ibyapfuye. Amen. Yesu gusa niwe ashobora kuzura ibintu byapfuye. We byapfuye ye muko bigenda kose naho byapfuye sindabire kuku kandi urazi ko byapfuye. Naho babinyivye abadayimoni bakabintwara sindabire kuku. None ntubizi ko hano twasomye ngo uwo mugore yagiye kumenya ko umwana wiwe bamutwaye yapfuye muryamye hagahwe yikanguye konsa umwana. Yikanguye konsa umwana. Mbuze ko ari byapfuye shage byibwe mfasha nitubana mu nzu uracikangura konsa umwana wewe. Mbarira ko kare wikangura kabiri gatatu bikiri bizima bitarahwera bitaribwa umwana arahetse konka saa sita y'ijoro saa munani umwose atakihari kandi warahotse umego nuko nyene oya suko hariho ukundi suko. Nasomye hariya mu gitabo ca mbere ca Samweli Mbangukije niho nabonye n'amajambo muzi gene iritira riribi iyo umuntu yasinziriye ibyo avuga ntavuga ibiroranye hari n'igihe yishira mu mwanya atari wiwe ga uri mwitiro uraja mu mwanya atari wawe kandi nta position umuntu asinziriye kandi ntazokubesha umuntu asinziriye arasinziriye ntihagire ngo je ngo sinzira meze oya uko wasinziriye umeze urahindukira ukamera ukundi kandi nta muntu ashaza asinziriye mwitiro ntibashaza n'utwo dufise twose iti tunibane bamwe tukabera hageze ko sinzi zose urata nta muntu ukonda bikubarira ukabakira kayoriyori utosohokamwe mu bantu akaba ari kucuryama siho wabisanze se. Umviriza nabonye rero ngene uyu mugabo yitwa Dawidi ariko arahigwa na Sawuli akahiga umukwe, Sawuli akahiga umuntu yamutabaye Goliyati, Sawuli arahiga umuntu amutabara mu rugamba, Sawuli ahiga muganga wiwe ngo amwice. Hanyuma ngo aramona karyo atari muri ryasenga hamwe yasanga asinziriye icumu riri ku mutwe wiwe, murazobisoma icumu riri ku mutwe wiwe n'umukuza. Dawidi ngo hageze bati uyu ni wa munsi mugabo Dawidi atoya uyu yararo naho byamugoye yararobanzwa amavuta sindamuhangara naho ngihagaze bikaba byamugoye sindamuhangara mugabo hari cyo twokora aho ngo basinziriye ni mwaramudosa ngo nitiro bari batewe n'uhoraho abasinziriza ubutikoma bakira rya cumu bakirana wa mukuza baca baragenda ngo mugabo ageze nkariya Dawidi arahamagara ati Abuneri umukuru w'ingabo yaracungereye ubugingo bwa Sawuli. Tucungerwa n'Imana Imana urayibarira ukingire ndyame ejo buzoca niyabigomba canke nawe ugende mu ijuru. Mugabo abantu umuntu yizigiye abantu abavumwe niko mbibirimbarira muri Yeremiya. Uyu Abuneri ndigomba kuvuga ngene yitavye Dawidi ati yewe Abuneri mbega nturi umuntu w'umugabo. Bavuga ngo Bibiliya ni incamake birashoboka bati none bagira ngo ndinde si wabaye bitumwa ko wo gucungera ubugingo bwa shobuja ati none Dawidi atumviriza Abuneri nari ndarisize urinde uhamagara umwami. Mbega Abuneri yari umwami ari mwitiro iyo umuntu ari mwitiro aja mu kibanza kitari ciwiwe bene ikibanza kandi ababona akabigizayo kandi umwami araho urinde uhamagara umwami. Dawidi ati tsinda binezwe ibyo kurambarira rero kuvuga kwa muterami suzuma aho ku mutwe waho shobuja ryamye raba ryacumu raba wamukuza ukuvuga igwanishwa yewe ibi bintu byanteye ubwoba. Umwami agira ngo arafise umutekano ukwiye mugabo kandi bane umutekano bawuje bose basinziriye n'umwami yasinziriye yo
ati haje abantu mw'ijoro Abuneri, hari kibiranga ukahasanga rya icumu tuzoba tubeshe, ukahasanga wa mukuza w'amazi tuzoba tubeshe, none niho biri. Sawuli ahantu, mwana wanje Dawidi urandushije kugororoka. Yego bagenzi, igihe twasinziriye ibyo tujejwe kuzigama biradutakarana. Igihe twasinziriye ibigwanishwa biragenda, umuntu agasigarana isura yo kubaha Imana, ishusho ariko atakigira namba, mu maso akabonekana nk'umuntu akirimo ubugingo ariko atabagifise. Uyu mugore rero nashimye amenya ngo mbega nshinga urubanza he, ninde yomarira ivyanje? N'umwami niwe yobishobora. Turafise umwami yitwa Kristo Yesu, uwo yaranesheje ivyanje n'ivyawe, yobishobora. Wanje nagwawe yobishobora. Geresa nitwumvise hakurya iyo aya majambo y'Imana twumvise. Umuntu reka nsome kuko byasa n'ivyo nari naravuganye n'Imana. Hariya mu butumwa mu gitabo cy'ibyakozwe n'uma 12 umurongo wa 6. N'uyu mugabo yitwa Petero. Nanezerewe numvise ngo ibintu byari bimugize, yari yaragowe kuko yamakubiziriko. Erega naho yabigutagura nta kigongwe bagira bamushira ku ibindi. Yama mu minyororo. Hariya igice ca 12 mu butumwa bwanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'uma 12 umurongo wa 6. Reka nsome. Ku munsi Herode bwaca amubashikiriza muri iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasoda babiri aboheshejwe iminyororo 2, abateramyi bari ku rugi barindi inzu y'ibohero. Maze umumarayika w'umwami Imana amuhagarara iruhande, umuco ubonesha mu nzu, akoma Petero mu mbavu aramukangura ati vyuka n'ingoga. Iminyororo imuva ku maboko igira gute, irakoroka. Umumarayika aramubwira ati kenyera. Amina, wambara inkweto zawe. Abigenza atyo, kandi aramubarira ati ikubire k'umutamana wawe ugire gute, unkurikire. Iyo umuntu yikanguye ibimubasha bimuvako birakoroka. Iyo umuntu yikanguye imuraga arakenyera nk'uri ku rugamba, nk'uri mu rugendo rukomeye. Uyo muntu ibirwanishwa vyiwe arabigumya, kandi ukugoroka kwambara nk'umutamana mu guheza. Efeso 5 umurongo wa 14. Icete parandika abanyefeso 5 umurongo ugira 14. Turangirize ko kugira ngo ibyo byose twumvise bikubeko hari cyo usabwa. Nico gituma bivugwa ngo ikangure, we usinziriye uzukuve mu bapfuye, Kristo agira gute, niwe muco w'abari mu isi yose. Umviriza, nico gituma bivugwa ngo ikangure. Nico gituma bivugwa ngo ikangure, we usinziriye, Kristo arakumurikira. Ibyo dusinziriramwo birahari kandi byinshi cyane, mugabo ntaco bitwaye. Uyu muntu batubwiye hariya mu tumwe tw'Yesu na Mariko, namugeranije jewe n'umunyavyaha. Uriya imborerwa kasisa abirimwe atasi byarimwo, bariya basuma, bariya abantu babesha bateranya abantu. Urya niko namugereranije. Mugabo mu buryo bw'ingereranyo aba bagore babiri nabageranije n'abantu baba bari mu ishengero. Umwe yarigaga kuba afise iby'ubugingo budashira yarihanye, mugabo hanyuma agasamara bikamupfana, bigapfa akagwa. Ashobora kugwa akagenda cyangwa akagwa akaguma akagwamwo. Uwo n'umuntu yaguye. Kabiri cyangwa gatatu, mfatiye ku buryo bwa mbere, uyo gira gatatu uyu mugore n'uyu avuga ati yemwe jewe barabinyivye, byarantakaranye, nta mahoro nkigira, singisenga Imana, gukorera Imana n'umugani, amajambo yanje n'uguteranya, n'ukuvuga abantu bende mu bumaraya, birankwega kandi kera narabikera naho uranabinesha. Impanuro ya Paulo ivuga ngo nuko rero bikivugwa ikangure, aho ni mu rupfu, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Yesu naduhezagire twese. Amen. Ngomba gusenga uyu muntu avuga ati oya ntivyogumuko, ndagiye, ndaguhaye ikaze, kari kwa Salomo, ndaguhaye ikaze kwa Yesu.
Yesu umwami w'abantu. Yesu agarukana ivyibwe. Yesu azura abapfuye. Uyu mugore nibaza ngo yagenda agatumbera ati yewe nge ntumbere uyu mwami ndamubwire ko umwana wanjye namuryamye akagahwera niyo buri samfasha. None baye bisa nibabaryamye ko bahwere bakazuka none yari kubica mufasha. Mugabo amagogo yagize agomba kwicerana iby'abandi atari iby'iwiwe. Ego hari abantu bafise iby'abandi atari iby'iwiwe. Ngo mundabire sindakuzi mugabo ukusa nikusa. Ndabira ingo uruw'igiciro cyane. Ubwire Yesu ngo ndagomba ibintu byanje byapfuye, ko wazuye Lazaro akazuka, ko wasubije uyu mugore w'Inayini umwana yari yapfuye, ko kwa Yayiro wabikoze. Nanje ibyapfuye wongere kubizura, nanje ivyo nibwe nongere kubironka. Irasabe hano mwungere wa mbere basengera Imana byapfuye byongere kuzuka. Wewe wumvise kutsinzwe, warasubiye inyuma, uri mushasha, aho uri upfukame ariko wegere ku ngoro y'Imana. Reka dusenge Imana. Mana nyakubahwa data wa twese, ndanezerewe cyane muri iki gitondo ko mw'isi y'imwemu Yesu ugendagenda harabahumanye, ukagendagenda harabasubiye inyuma, ukagendagenda hari abantu bononekaye, ukagenda ahantu hari abantu bakahebwe ukabagendera. Haleluya, urabagendera. Maze rero bagendeye bariya bavyumvise mu mitima nabo bakagukorako bagakira. Haleluya. None rero kandi ushobora guca imanza zananiye abantu ziri mu mitima y'abantu. Mana turaguhimbaza kuriho. Uri Imana ihishura amabanga, uri Imana ikomeye, uri Imana izi kwigisha, uri Imana ihambaye, uri ndiho ku muntu akurondera. None rero raba abantu bawe mwami, abagabo n'abagore, abatama n'abatamakazi, abahungu n'abakobwa bemeye kumva ijwi ryawe bagaca bugufi, ngaba turabazanye amaraso ya Yesu Kristo yongera babeko, imbabazi z'Imana zibabeko, imbabazi z'Imana zibabeko, ibihe byo guhembuka biza bivuye mu nyonga z'Imana, umugisha w'Imana wongera winjira muri abo bantu bumve ko batsindanishirijwe. Mana bagirira imbabazi, nta wundi mwami angana na Yesu. Niwe wapfuye ku musaraba, niwe watangaje ko gucungura bari mu isi birangiye, niwe watangaje kuhejeje kubohora abantu, niwe watangaje kuhejeje gukiza. None rero imbabazi zawe nizongera ziboneke kuri aba bantu, ubagirira imbabazi mu byo bakoze, mu byo bagendeyemwo, mu byo bakoze nabi. Amaso ya Yesu ababeko. Mana turabasengeye, ni wowe gusa nta wundi bizigiye. Mu izina rya Yesu Kristo natwe dufise amasezerano ko nitwabarengukana imbere yawe tukavuga ko bahariye bamaze kwatura ibyaha byabo, nawe uzovyumva uri mu ijuru ubagirira imbabazi. Nuko girira imbabazi abantu bawe. None turabasengeye, ubafashe imitima yabo iruhuke itekane. Tubasengeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Kuri aba bafise ico bamugombako
bohagarara aho bari. Uyu mudamu yaramenye icyo agomba kuri Yesu niko twavyumvise, kumushikira ntibyoroha ariko birashoboka ko kubuyongano hakora. Aho uza kumukora uramenya ko wamukoze ko kandi nawe nyene gukorwako ntabiyobega ko yagukoze ko ntayo ko wamukoze ko baramenyanye. Murabona murabatari bake ariko umuntu wese kandi Yesu ni munini. Uyo mugore yari umwe ariko twese naho ngomba ho nkora kuri we hariho ntitwomuheza kandi aho uza gukora bikubera ukuvyizeye. Yeresabe hano Pastor Sebastian shika hano asenga Imana. Mana iyo mwijuru turagushimiye kuri aya majambo yose twumvise, turagushimiye kuri hano muri rino koraniro, turagushimiye mwami ko witeze kwigaragaza no kwiyerekana kuko uri muzima. Uyu mugore yaragwaye ubutinyanka, yarabimaranye imyaka 12 kandi ngo yagiye kubavuza ntibagira ico bamumarira. Twebwe mu bana b'abantu y'ingwara imaze igihe kirekire, hari abavuga ngo yarabaye chronique ntishobora gukira. Wewe rero ntukangwa igihe kirekire, ntukangwa ngo ibintu byarabaye chronique. Uri muzima, uri muzima, uri muzima. Turasabye mu izina ryawe Gera Yesu mugendagende muri rino koraniro, wiyerekane. Aba bahagaze bazanye ibisata by'ingwara, ububasha bwa bugendagende muri bo, bugendagende mu ngingo z'imibiri, bakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ubabohora, ubagirire neza, ubatabare mwungere mwiza. Ikindi gihe bazogushingira intahe bavuga ati twarahuye na Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Urakoze mwungere mwiza kuvyumvise, kandi n'abandi bahagurukanye ibimeze nk'ibisozi ibizingiriyeko imaze igihe idohoke mu izina rya Yesu Kristo baba bidegembya. Urakoze mwungere mwiza, turagushima ko ivyo byose uvyumvise kubikora, ububasha bwa bushishikare kubakurikirana. Icubahiro kibi cawe tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.